kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Reka twisunga amajambo ari mu cete Paulo yandikiye abikorosa igice ca 3 umurongo wa 16. Abikorosa igice ca 3 umurongo wa 16 gushika kwa 17 handitse ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ririmwo ubwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Kandi ivyo muzokora vyose mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora vyose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Hariho amajambo asa nk'ayo nyene mu Banyefeso igice ca 5 umurongo wa 15 gushika kwa 21 handitse ngo nuko mwirinde cane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimube ibipfu, ariko mutahure ivy'Umwami wacu agomba ivyo ari vyo, kandi ntimukaboregwe vino irimwo ubuhumbu, ariko mwuzure mpwemu, mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmba mucurangira Umwami wacu mu mitima yanyu. Imana Data wa twese muyishimire vyose imisi yose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, mugamburukanire kuko mwubashe Kristo. Nta vyinshi nsigura kuri aya majambo, nagomba ndabasomera amazaburi kugira ngo abafashe muri iki gihe abantu bahanahana amakuru menshi bafise ubwoba bihebuye, ariko ndizera ko izi zaburi zigufasha. Reka dusome zaburi ya 23. Iravuga ngo, zaburi ya 23 benshi bakunda cane, iravuga ngo Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, amvyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye, andongora iruhande y'amazi adasuma, aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugoroka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje, wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Nukuri ivyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yose y'ikubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe vyose. Zaburi ya 91. Zaburi ya 91. Uba mu bwigobeko bw'isumba vyose, azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose. Ndabwira Uhoraho, nturi ubuhungiro bwanje n'igihome kinkingira. Imana yanje nizigira, kuko ari izogukiza umutego mutezi n'ikiza gihonya. Izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro, canke n'umwami urashwe ku murango, canke n'ikiza kigendagendera mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Wagize Uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba vyose wayigize uburuhukiro. Nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe, kuko azokuragiza abamarayika biwe ngo bakuzigame mu nzira zawe zose. Bazokuramira mu maboko yabo, woye gutsitara kwibuye. Uzokandagira intambwe n'imamba, uzosiribanga umugunza w'intambwe n'ikiyoka. Kuko yankunze akaramata, nico gituma nzomukiza. Nzomushira hejuru kuko yamenye izina ryanje. Azonyambaza nanje ndamwitabe. Nzobana nawe mu marushwa, ndamukize muhe icubahiro. Nzomuhaza kuramba, kandi nzomwereka agakiza kanje. Zaburi 103. Mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe ibimbamo vyose muhimbaza izina ryiwe ryera. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ivyiza yakugiriye vyose. Niwe aharira ibigabitanyo vyawe vyose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo ntibuje mu mahonero.
akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'igitsibo, agahaza ubukambwe bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore busha bumeze nk'ubw'inkukumu. Uhoraho akora iby'ukugoroka, agacira imanza impazwa. Yamenyesheje Mose inzira ziwe, ibikorwa byiwe yabimenyesheje Abisirayeli. Uhoraho yuzuye imbabazi n'umunyabuntu, ateba kuraka, agira ikigongwe cinshi, ntazokwama hana, ntahorana uburaka iminsi yose. Ntiyatugira ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyadushubirije mu nkoko ibihwanye n'ibigabitanyo byacu. Nk'uko ijuru ryitanguye isi, niko ikigongwe agirira abamwubaha kingana. Nk'uko iburasirazuba hitangiye iburengerazuba, uko niko yashize kure ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana bagirira akagongwe, niko Uhoraho akagirira abamwubaha. Kuko azi iremwa ryacu, yibuka ko turi umukungugu. Umuntu we iminsi yiwe ni nk'ivyatsi, nk'ishurwe ryo ku musozi niko yamuza. Kuko umuyaga uricako rikaba rishize, ahantu haryo ntiharimenye ukundi. Ariko imbabazi Uhoraho agirira abamwubaha zahereye kera hose, zikazoshitsa ibihe byose. Kandi ukugoroka kwiwe kuzoshitsa no kubuzukuruza babo. Niko agirira abitondera isezerano ryiwe, bakibuka ibyagezwe byiwe bakabikora. Uhoraho yahamangiye intebe yiwe mu ijuru, ubwami bwiwe buganza byose. Muhimbaze Uhoraho mwebwe bamarayika biwe, mwebwe banyenkomezi nyinshi bashikisha ijambo ryiwe, kubangira ugutwi ijwi ry'ijambo ryiwe. Muhimbaze Uhoraho mwebwe ngabo ziwe zose, yemwe basavye bahora bakora ibimuhimbara. Muhimbaze Uhoraho yemwe bikorwa vyiwe byose, mumuhimbariza ahantu hose aganza. Mutima wanje himbaza Uhoraho. Murakoze kudutega yombi, musoma ayo majambo, musubire muyasome kandi muririmbire Uhoraho, musenge mushimire ukuzigamwa, kandi mwirinde muri iki gihe nk'uko muhanurwa n'abaganga, muhanurwa n'abarongozi b'igihugu, n'abarongozi mu nzego zitandukanye. Imana ibahezagire, muzigamwe, muhezagirwe. Ikindi ndabifuriza kwibuka amajambo y'Imana yabariye Mose igihe bari mu bugaragwa, bari mu rugendo. Ati nimwasohoka kwakira indya, mutware ibibakwiye. Hariho abatwara byinshi cyane ngo bizobafasha, kandi Imana yari yabahaye batunga ku munsi, bwaca bagasanga byabuze. Ariko igihe Imana yabara ngo baruhuke ku isabato, naho umuntu iyo batwaye bikenye, Imana yarabizigama ntibibore, ntibitembe inyo. Ntuhagarike umutima rero, ntugire umutima uhagaze ngo ucure abandi, ngo wiyumvire wowe gusa wibagira abandi. Uhoraho gushoboze kwiyumvira no ku bandi mu kuja gusuma, witwararika abandi, ufashanye n'abandi. Ntuhagarike umutima kuko Imana irakuzigama. Urashobora kumbara ngo ivyo ni vya kera sha, ivyo ni wivugire, ivyo ni iby'igihe ca Mose. Niwe Mana utwoyikurahe? Twarabibonye mu magume ya 93 aho abantu hatava mu nzu, Imana yaratuzigamye iradutunga. Twari dufise abantu bashika 33 mu nzu bigoye, ariko indya ntizahera, abantu baratugemurira. Eka n'igihe batashoboye kutugemurira, indya ntizaheze. Twabonye Imana ikora igitangaza cyo kugwiza. Imana ikuzigame, Imana igushoboze, kandi umenye ngo Imana yacu izobamara ubukene bwanyu bwose nk'uko itunga ry'ubwiza bwayo riri muri Kristo Yesu. Muragahezagirwa, muzigamwe, mureme, mushire Imana hejuru, musengera abandi, mwitwararika abandi, mubandanye kwiyuzuza amajambo y'Imana yubaka ukwizera kwayo n'ivyizigiro byanyu. Muragahezagirwa ibihe byose. Murakoze kudutega yombi. Umwami abahezagire. Amen.